Dusome Matayo igice ca mbere turashari muri Noel namwe numvise ntirabaheramo nagumye muririmba Noel naje reka nsome ivyo mwaririmbye. Matayo igice ca mbere turahera ku murongo wa 18 dushikane hepfo gatoya. Havuga ngo ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya: nyina Mariya, Yakobo na Yosefu atamurongora bamubona afise inda yavuye kuri Mpwemu Yera. Ariko Yosefu umugabo wiwe kuko ari umugororotsi kandi kuko atagomvye kumutetereza, yiyumvira kumurengera mu mbisho. Akivyiyumvira, umumarayika w'Umwami Imana aramwiyereka mu nzozi, aramubarira ati: Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya Mpwemu Yera. Azobyara umwana w'umuhungu, nawe uzumwite Yesu, kuko ariwe azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Ibyo byose byabaye bityo ivyo Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'uwavugishwa nawe biboneke, ngo raba inkumi izotwara inda ibyara umwana w'umuhungu, bazomwita Imanuweli, risobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Yosefu yikanguye arabyuka, agira nk'uko umumarayika w'Umwami Imana yamubariye, arongora umugeni wiwe, kandi ntiyigera amwegera gushizaho abyariye umwana w'umuhungu, araheza amwita Yesu. N'aya majambo y'Imana. Nagomba tubanze twibukanye n'ibindi biri hariya muri Yesaya 7 umurongo wa 14 haravuga ngo inkumi izotwara inda ibyara umwana w'umuhungu, bazomwita Imanuweli. Kandi mu gice ca 9 ca Yesaya mwanya murabiririmba ku murongo wa 6 haravuga ngo kuko umwana tuvukiye duhaye umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujyanama, Imana y'ubushobozi, Data wa twese ahoraho. Ivyo vyari vyavuzwe na Yesaya. Umviriza rero, Matayo yanditse ibishikijwe canke ivyo twovuga accomplissement de la prophétie. Nukuvuga ngo ubuhanuzi bwari bwaravuzwe, Matayo yanditse ko bishikijwe. Nagomba tubanze tuvuge ku bantu babiri. Abantu babiri, umwe yitwa Yosefu n'uwundi yitwa Mariya. Abantu babiri gusa nibo ngomba banze ndeke kuvuga ibya Emanuweli, mvuga ibya Yosefu na Mariya. Hariya muri Luka niho havuga neza. Luka muganga aravuga ngo ivyo yanditse, ingene umumarayika yashitse kwa Mariya akamuramutsa, ngugiriwe ubuntu n'Imana, umwami ari kumwe nawe, uzotwara inda cyangwa uzosama inda, ubyara umwana w'umuhungu, azomera gutya. Hanyuma rero igitangaza kwa Mariya, abo batumwa uko banditse, Mariya aratangara, aravuga ati yindamukanyo ni iki? Hanyuma rero akizazaniwe, umumarayika w'Umwami Imana aramusobanurira, tumviriza, Mpwemu Yera azokuza ko azogutera igitutu, uzosama inda usamishijwe na Mpwemu Yera, uzogiruka. Babanza kumusobanurira. Hanyuma rero nawe aravuga, biraboneka ko yarakuze, ntiyari umwana mutoyi. Mariya urumva yaravuze ivyiyumviro bikomeye ngo none ivyo uvuze ndavyumvise, bizoshoboka gute ko jewe kuva mbayeho ntaramenye icitwa umugabo? Iryo jambo rero ko turi abakristo, abakera b'abapagana turi abakristo, bavuga ngo kubandwa no kugira gute? Abantu bakuze
kizungu nta muntu harimo n'umwe. Wewe nyishura no kugira ngo wape. Umviriza icyo nagomba kuvuga. Bavuga ngo kubandwa n'ukurigumya. No kuvuga rero twebwe ko turi abakristo, iri jambo riragoye gusigura, ariko ndagomba kuvuga kuko ni jambo ry'Imana. Harimo abakazana, harimo abakobwa, harimo abishwa, harimo abashiki banje, harimo abandi. Mugabo umva, uyu muntu aravuga ngo bizobaho gute kuri jewe umukobwa ataramenya icyitwa umugabo. Muri iyi myaka, muri ibi binjana turimo, mu bakobwa 1000 ngira ngo nta 50 bovyishura. Bizobaho gute? Marayika urambariye ibintu bikomeye. Ivyo bintu mpora ndavyumva batwarinda n'abafise abagabo. Iyo bavuga inkumi mu Kirundi, vierge, umuntu ataramenya icyitwa umugabo. Reka vuge mu mvugo yoroshe, umuntu atarahumana. Ako karakantu keza Mariya Imana ntiyihenda kugira ngo Imana irungike umwana wayo yihindura umuntu, yabanje kurondera umuntu atungana. Ikigira kabiri, Yosefu nawe ngo yari yamushimye, yari yamuwengutse. Yosefu nawe yari umugororotsi akomeye. Agize bararaba mu yindi minsi wa mukobwa yabengutse asanga afise inda. Ibintu birankomera. Mugabo umviriza ingene abagororotsi bakora. Naho ndewe umutwara sinzomwaraza ngo ariyumvira ati jewe zobikorera muri jewe nihorere, ariko sinzomutetereza. Urumva abo bantu bagomba kubana ingene bari bameze. Umwe yari inkumi itunganye, uwundi yari umugororotsi. Yewe uwo muntu yari kurera umuntu azokiza abantu ibyaha byabo yategerezwa kuba agororotse. Imana rero iba yamumenye, bari bazindanye. Imana yari izinanye na Yosefu. N'ubu arizabona afise inda, yocaca kuri internet akandika, yoca mupimbiriye abantu bose bakabona ko Mariya afise inda. Ariko Yosefu ntabyo nzovuga, ariyumya. Ibi bintu birakomeye, biraduga. Ivyo ariko ariyumvira bishikira Imana ati Yosefu nakumenye. Yosefu ngira ndakubariye, ntutinye kurongora umugeni wawe Mariya. Irya ndafise si y'ibyaha, ni nda yavuye kuri mpemu yera. Yosefu ati ndazi, iyo hagira ivyo mvuga bidatumbereye uramutwara, ariko ntuze wigere umwegera kugeza aho azovyanira uwo mwana, kuko uwo mwana ntiyabonetse mu byifuzo by'umugabo canke by'umubiri, ariko ninde yavuye kuri mwebwe. Abahungu ubu naho wokumva iryo jwi ukamutwara iwawe, wogumuko kuzogeza ahubwo ubuhanuzi bw'Imana buzoshikira. Sindabizi n'abandaba abagabo si abahungu gusa. Eka ntitubacira urubanza mwa misore, si mwebwe gusa. Ngomba ndababarire n'abagabo. Jewe murambabara cane. Hari umugabo apfakara abuze umugore wiwe, amezi 3 atarahera, n'umugabo ngira ngo mwisanduku n'ukubura atarabora, afise n'abana, afise n'iki, ukazubona urushungi ngaha ariko aratera amaguru, ngaha atera amaguru. Erega abakuze hari aho bibaza ko uwo mugore wawe atari we wabonye akuvako. None wewe umuntu wakunda raja mwagendanye mwabanya gusigiye abana, wuzuye umubabaro kuza umucanje, mugabo inyuma y'amezi 2 gusa agiye arakagenda. Niko ngira ngo umuntu aba ariko aravuga. Ufise n'abana bakuze b'ubwenge baravuga ati papa ntiyakunda mba.
Sabana gusaba imisore, sabana gusaba imisore, bashobora kuvuga ngo tubacire urubanza ndimo byonanira. Muri iyi myaka n'abagabo birabananira. Kandi rero sigomba kubatera amashurwe, ariko abamama bari bahezagiye kabisa. Bamwe baragerageza karambara ku bana biwe akabarambara ko kazona yabakujijisha no mu ngorane. Ariko abagabo twebwe bishoborwa n'abandi. Ahubwo ucugira ingorane ukazana nyakanga atubatse n'inzu murimo agaca yanka abana bawe, hanyuma ugacuba mu ruhagarara ntumwirukane mwaranditswe abana, ahubwo baca babaga igitinde nibucuvuga ati mwabana muri inkozi z'ikibi ntimubahanyokeye kareka kuvuga nyina ntaba yaragiye sega babizi. None uko umuntu yinjira kwa nyina harya mu cumba kikumbagaza no ku gitanda kicarako, ku gitanda rega c'abavyeyi umwana aricarako naho yo bakuze. Mugabo kwa mukase pere atashize ku musaraba. Hari! Nakubariye kuja hariya. Reka ho ndahave ntibijanye na Noel, ariko karagiyemwo. Reka ngaruke ngaha. Abantu babiri berekaniwe mu mukiza barabagororotse kwera. Kandi Mariya ngo ivyo yazarabumva kuri Yesu aca bibika mu mutima. Ikintu cose yazarabika mu mutima. Yazarabika mu mutima sha. Ibi bintu byanditswe byandikiwe kudufasha. Iyo nkumi rero yatwaye inda iryo zina Emmanuel, Matayo ashara isobanuro aravuga ngo Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, Imana iri kumwe n'abantu bayo. Murazi impamvu mu gice ca 19 cyo kuvayo uhereye muri iriya 16 umanuka uja hepfo uragomboza kubyisomera imuhira. Bari mu rugendo bavuye muri Egiputa, bari bashize mu bugaragwa bw'Isinari. Maze rero Imana yahamagara Mose baje kubonana nayo kuri Sinari, imucurira ijambo, kuko abantu baguma bavuga ati iyi Mana yadukuye mu gihugu ca Egiputa, iyi Mana yaducanye mu kiyaga gitukura, iyi Mana yagendanye natwe, iyi Mana iduha amazi yo mu gitandara, iyi Mana ariko none ko tutayibona, ariko twari dukwiye kubona iyo Mana yawe. Hanyuma rero Mose washengerana ayo majambo ku Mana. Imana nayo baragomba ko genda ubabarire biyeze, nanje ku munsi ugira gatatu biyejeje nzoca manuka mbonane n'abantu banje. Erega bari basavye neza, bagomba kubonana n'Imana yabo, Imana nayo yagomba kubonana n'abantu bayo, byari biryoshe. Ariko mbiriza abantu benshi muko duhangara gukora ibibi ntituzi Imana uko imeze. Twibaza ko Imana ari ikintu coroshe canke ari ikintu umuntu azungagiza. Harabaho abasenga bakavuga ngo jewe mpora nigoberera ku Mana sinzoyire kuri tampezagiye wewe. Sinzi uko wayitahuye wewe. Rorera ku munsi ugira gatatu Imana irabarira Mose, tewe manuka hariya hepfo ushingira abantu akarimbi, ntibahangare ngo batwaze bazino, mbere genda n'abaherezi nibagumeyo uzanemo Aroni wenyene, abandi nibagume hariya. Tugere ngo byari byoroshe. Mose terega waratubariye ko tubashingira akarimbi, ega ntibegera bari hariya, twarabashingiye akarimbi aho bagarukira. Rorera rero icubahiro c'Imana kigira gitangure. Murabona twebwe abantu tumenyereye icubahiro c'abaganza. Yari umuganza aganza igihugu w'ikirenga, yagira ace mw'ibarabara ubona hatangura kuza ingabo zigakuraho abantu, imiduga zigakuraho, umengo ni ugwimo ruteye abantu bose bakagira ubwoba, ugasanga kw'ibarabara abantu bose hari ikintu kigira kibe, hari umukuru agira arengana. Umbereza
icyubahiro cy'Imana ntabarinda gupanga na hariya mw'ibarabara. Baza babona ku musozi hejuru imiravyo, baza babona ibitandara by'amabuye biriko bisagagurika, baza babona umusozi upfunduka umwotsi, baza bumva umusozi utanguye guhindura umushitsi. Abantu batangura ati nibiki none? Nane wagira icyubahiro cy'Imana kingana ngwiki. Baza bumva inzambi iravuze, ijwi rirengera, abantu barahunga bati ibi bintu rero Mose ibi bintu utanguye ibi bintu twumva ni biki? Mose ati banza mutekereze mucereze mwumve Imana igira ivuge, mwumve Imana igira ivuge iriko iraza. Uko niko Imana isa. Umviriza rero, Imana itangura kuvuga. Aha yovuga ngaha, aha womenya kuri uwayo cyangwa utarawayo yivugira. Urazi ibyo yavuga none? Nduhoraho, urumva irivuga nduhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'ubuja, ntukagira izindi mana umbangikanya. Ufise ibigirwamana mu nzu agaca atangura kuba arakura neza akagenda akava. Imana igatangura kuvuga ngo ntukifuza ntukibazira ibishushanyo iradonda ibintu byose. Abantu baca barahunga ati Mose uzobisoma harya mu gice ca 20 hariya ku murongo wa 18 umanuka uja hepfo. Umviriza cyo kuvayo. Mose genda uvugane n'Imana, uzoheza ugaruke utubarire kandi ubu tuzokumvira. Genda wewe, ibyo ntabyo twamenyeye. Genda muvugane, uzoheza utubarire. Genda. Kubera iki? Ibyari muri bo byarababujije kwegera Imana. Imana iragomba ko mubonana, ariko ibiri muri wowe biranga ko mubonana n'Imana. Abantu bamwe iyo bariko barasenga Imana bisozesheje, abantu bavuga ngo tuzorara turakesha, tuzomara iminsi 2. Hari abandi banyamasengesho mukunda kubarira abantu ngo kugira ngo Imana ikwishure ngo uramara iminsi 3 usenga, uramara iminsi 7 usenga. Ntiwabimenye, si iminsi myinshi. Oya, umutima wawe ube utunganiye Imana. Nukuvuga umutima wawe utunganiye Imana, Imana uzoyakura nk'umuvyeyi nayo ikumve nk'umwana. Umviriza, muri ico gihe yoba uvuga iminsi myinshi cyangwa ukavuga iminsi mike, Imana yawe izokumva. Uba ijambo ryanje niryaguma muri mwebwe, namwe mukaguma muri jewe, umve musabe ico mugomba cose kizobabera kumwe. Si ikibazo cy'iminsi, si ikibazo cy'iminsi 40, si ikibazo cy'iminsi 50. Oya, ni ikibazo cyo gutunganira Imana. Imana ni data wa twese, twese turabana imbere y'Imana. Umviriza ko umwana akora neza arikumbagaza ku muvyeyi, ariko umwana adakora neza yamatinya umuvyeyi. Ngomba ndabari akarorero, muzorabe uhereye muzorabe. Ndaza hakora abapolisi ngaho, muzorabe ingene abapolisi bafata abantu. Reka ntugire ngo bafata abantu bose bagenda mu nzira canke mw'ibarabara. Oya, umuntu atagira ibyangombwa, umuntu ari mu makosa, amaso yiwe ntiyigera araba abapolisi na rimwe. Oya, agenda nk'ufise uruhagarara. Umupolisi nawe akihorera akigira gutya gusa ntabariko arakuraba, umengo si hari baramwigishije ingene amenye umuntu atagira ibyangombwa. Mukaba muri 5 bagafata 2 wewe hagarara. Bakikubajije gusa umutima uca gumaho, zana ibyangombwa nizo tugomba gusa. Abandi bakagenda, kandi hari abagabo barinda naho yo batabifisega agenda. N'ubundi bavuga ati hagarara, wewe hagarara ngaho. Umunyabyaha niwe atinya kuko abafise ibiri muri we. Naho wogira gute? Umviriza, urazi ibyaha uko bimeze. Ibyaha twarakorana n'umuvuga butumwa hano kera.
hari 78 mugabe ibyaha byamugoye 79 mu kwezi kw'indwi sinzovyibage acara avuga ngo ngomba guhunga yarekoze ibyaha by'ubuhungu n'umwigishwa wiwe w'umwigeme atwara inda hanyuma rero acavuga ati ngo duhungire i Tanzania tugende i Kigoma hanyuma ashitse mu Rumonge hariyo mushikiwe yubatseyo aza gusaba indaro bumwiriye araraho buca arondera ubwato ngo agende i Kigoma urazi cabaye none musaza baramwitegereza ati none wowe kuri umukozi w'Imana akaba atamukobwa asa gutya iwacu muri famiye uyu mukobwa ninde kwanza ati oya urabizi byo mwisi biragora toyambarira none we kuri umuvuga butumwa mbega wagowe n'iki urumva yari mushikiwe atahangahunze ndahunza hakarabaye urahunze yego kuhunza rero ngira ndakubarira ikintu ibyo bintu uhunganye uzokwinjira mu mazi ibyo byaha mugumane nabyo ugende uburuke mugumane nabyo naho uzokurira itreni ugiye i Dar es Salaam muzojana nabyo naho uzoguruka mu ndege ibyaha muzojana nabyo ndakugira inama rero gira demitur usubire hariya uvuga ibyaha byawe hariya Imana ikuharira ibyaha ubu mukirisu uzoja mu ijuru ndabivyo umukozi vyovyo ucugeza ngaha wa mugabo aragaruka yabuze yaje hanyuma rero bari bamukuye aho ndi bamuha iyindi shapere shasha baca baranyandikira bavuga bati uze wewe aho uzosiga habaje inama ariko uzoze kwigisha hariya habaye ingorane ndanezerwa nyamunsi casanga umugore wiwe yagiye kuvuga ubutumwa yakarabwubanza umugore wiwe hanyuma rero abandi bagore ati naje hariya yarusha umugabo wiwe kuvugishwa hanyuma mugabo akabibandanya tumva mw'ijuru aho yariko arigisha umwe azojanwa uwundi arekwe umwe azogenda uwundi asigare umugore azojanwa umugabo asigare umugabo agenda umugore asigare abana bagenda abana basigare nivyo yariko arigisha nserutse rero iko mwarimu aje oya mwarimu nuri parigisha komeza atarakomeza mbere nicaye inyuma atarakumurira aramuvuga rero n'abariko baramunegura ntabasubiye kumunegura nagiye kumufasha gusengera bihanye ariko yamuvuze sha mumiza rero muri ibi bintu by'ibanga ry'Imana kugira ngo Imana ikwemere muyage mushire hamwe nuko uba witandukanije n'ibyaha Mariya yari umugororotsi Yosefu yari umugororotsi Imana iri kumwe n'abantu bayo kubera ko Imana yihinduye umuntu kugira ngo ishobore gufata umurongo mwiza kubera iki nuko abantu Imana ije nk'Imana barayitinye mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe Mose Imana iramubarira ngo nzobahagurukiriza umuntu ameze nkawe mubi wanyu nzomushiramo amajambo yanje kandi abantu batazokumvira uyo nzobibahora noneho Yesaya yavugisha ati ingoma izotwara inda ibyara umwana w'umuhungu yitwe Imanueli Yohana 1:1 haravuga ngo jambo w'Imana Yesu yari jambo w'Imana Imana yihinduye umuntu kugira ngo ishobore iganikiza umuntu w'umunyantege Yesu yaje mu biwe ariko abiwe ntibamumenya umviriza ariko ijambo ry'Imana muri Yohana 1:12 ababitahuye ariko bamwakiriye yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana abo ngo ntibabyawe no kwifuza k'umugabo ariko babyawe n'Imana nuko umucunguzi yabyawe n'Imana mundi samishujwe na mbwemuyera umviriza rero ngaha umva Yesu rero ni Imanueli
ari kumwe nawe no mu magorwa no mu bibazo no mu ijoro no mu ntambara no mu bibazo byose. Emmanuel ari kumwe nawe. Umva tugomba tuvuge mu gice cya kabiri cya Matayo abanyabwenge b'ibyanditswe, abanyabwenge b'inyenyeri, abanyabwenge b'inyenyeri bari burasirazuba bari abantu bari barigishijwe ibintu byo kumenya inyenyeri icyo zibura, maze bariko bararaba. Usomye mu bindi bitabo muri dictionnaire biblique baravuga ngo barashobora kumenya ko umuntu yavutse, barakoresha ubuhinga n'ubwenge canke maji bakabimenya. Baza babona inyenyeri ivuga ngo umwami yavutse, kandi uwo mwami iyo yavukiye ni mu Bayahudi, turabibonye. Baca bafata inzira baragenda, barashika i Yudaya, bashika kwa Herode, kuko ni Burundi. Abisirayeli ngira bari bameze nk'i Burundi. Ni Burundi kera umwami yabyara uwundi mwami, abo mu nda y'ingoma, ba Ntare, ba Mwezi, ba Mutaga, ba Mwambutsa, ni ukuvuga dinasiti. Bakagenda babyarana, umwami abyara uwundi, umwami abyara uwundi. Baragenda rero hariya bashika kwa Herode ibwami. Ega bari bazi ko umwami avukira ibwami. Bashize kwa Herode ngo umwami w'Abayuda yavutse ari hehe? Twabonye inyenyeri yiwe turi kure, none tuzanywe no kumushengerera. Herode ati karabaye ko ata mwana yavutse ngaha, none ubundi mwami yavutse ari hehe? Arahembereza atariko mbariza b'abantu bahora basesa mu byanditswe. Mbega byanditswe gute? Ega bari baravyibagiye. Koranya abaherezi, koranya abanyabwenge b'ibyanditswe, koranya abantu bavugishwa n'Imana. Mbega byanditswe ngwiki? We baravyibagiye. Hari umuntu umwe avugishwa n'Imana yavuze ko uwo muntu barondera azovukira i Betelehemu. Handitswe ngo arasubiramo ivyo uwo muvugishwa yavuze. Kandi wewe Betelehemu mu ntara ya Yuda, naho uri inkewa, naho uri muto mu bindi bisaga, muri wewe hazovukira n'uzoba segaba w'abantu banje. Herode byari byaranditswe. Ubu rero harageze ko tubyitondera, ko ibyanditswe bishize no kubyitondera. Mpamagarira babana mwese mutaramuke, mwese mutaramuke, ngomba babana aho inyenyeri mwayibonye ryari? Byagenze gute? Bimeze gute? Twarabimenye, biranditswe. Ni Betelehemu. Umviriza rero, mugende i Betelehemu, nimwabona uwo mwana muzoce mugaruka, nanje nzoje kugira gute? Kumushengerera. Byari ukuri? Abantu barashobora kugendana ngaha, haleluya ikaba haleluya, ariko mu mutima hari ibindi. Haleluya. Umunsi umwe nariko nigisha hariya ku ntango, ndavuga tumviriza uko abantu tumeze. Ati jewe iyo mvuka ndababara, ati mvuka muri iyo misozi hariya munsi ya Krete, muri iyo misozi hariya. Ati ngaca ngenda rero ngakoranya abantu tuva hamwe bavuka hariya mvuka, ngaca ndabaroga nkabarira ibintu bibi gusa ntihagire na kimwe cy'impemu ndababarira, kandi ndi umukozi w'Imana. Mugabo ku munsi w'Imana ashitse ngaha, urazi naho batambarira, urazi icyo bavuga naho batambarira, bavuga turi umupastori aratuyobeye. Iyo yaduze ku gatumba aduha uburozi, mugabo iyo turi mu rusengero aduha haleluya, aratuyobeye. Uwo munsi naravuye ku ntanga, ntihabuzemo umuntu yariyo, kuko abakirizo baragenda, ntihabuze umuntu yari hariya. Imvugo ya Bibiliya ivuga ngo
intama n'igikoko ciza cahezagiwe kitagira amanyama kitagira buto. Iyo ni imvugo ya Bibiliya. Nivy'ukuri aha ndabitegereje mwebwe aho muri intama mwebwe kwera. Bakozi b'Imana, Imana ibahishurire ishengero icarico. Ni intama zo muri Bibiliya mugabo si intama zo mu Cibitoke. Ego ndabitegereza. Aha badi intama kwera wa. Muze mupfukame n'amavi amigwe. Imana ibahishurire ishengero rya Kristo ico riri. Harimo abantu bamaze kugera ku rugezo rwo gukura mu vy'Imana. Barafise ibyo bakora, barumva bakunda Imana, barakorera Imana, nico gituma mubona n'ibi byose biraha. Baramaze kugera ku rugezo rwiza, bari mu bagabo, bari mu bagore, bari mu misore, bari mu bigeme, n'ahatari abavuga ubutumwa ngo babe ba pastori, ariko barageze ku rugezo rwo gukura mu vy'Imana. Hanyuma rero ukaja ukora ibidatomoye n'ibidatumbereye ugaca uvuga ngo ni intama bazokumenya sha. Reka tugaruke ako karagiye ngo reka tugaruke kwa Herode. Kwa Herode niho tugomba kugaruka. Herode yari yamenyereye ibintu byo kugira nabi, yibaza ngo azogirira nabi Emmanuel ntagirirwa nabi, yari yaje ava hejuru. Abantu barashika hariya barabona Mariya, barabona Uruyoya, barabona Yosefu, baramushikanira uvumba manemane na zahabu na mambo mengine bamushikanira. Bakivuyeyo umumarayika w'Umwami Imana ati pa, ntimusubire kwa Herode, ntimusubire kwa Herode. Baca mu yindi nzira. Uravyumvige n'Imana ikora. Imana yazigamye Emmanuel databuja izokuzigama. Ubundi mumarayika acahindukira kwa Yosefu na Mariya ati va hasi mugende muri Egiputa kuko hariho urondera umwana, nzobabarira igihe muzopfira hariya. Imana irafise urutonde. Iyo turi kumwe na databuja ndashira ubwoba. Samajambo yawe, samajambo ya Emmanuel ari kumwe nanje. Emmanuel muragenda ari kumwe nawe, ari kumwe nawe, ari kumwe nawe no muri byabindi, no mu ruhagarara no mu mageragezwa. Emmanuel ari kumwe nawe kugira ngo agutabare. Haleluya. Kandi Yesaya aravuga ngo azoba afise ubutware ku bitugu vyiwe. Yategese biraba yavuga bigakomera. Nico gituma umunsi umwe yariko arabaza abigishwa biwe, yaramaze gukura, aravuga ati mbega hariya tugenda abantu banyita ngo iki? Bamwe bavuga ngo Yeremiya, abandi bavuga ngo uruvugishwa n'Imana. None mo tugenda iminsi yose mwebwe muvuga ngo iki? Petero aravuga ati nakumenye uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Nakumenye. Yesu ati Petero umviriza na wewe ntiwari kubimenya, ni data biguhishuriye gusa. Nanjye ndakubarira kuri urutare, kandi kuri urwo rutare nzogubaka kw'ishengero ryanje, kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora. Nico gituma ishengero rya Kristo ryo ndaryubaha, kuko aho mwebwe murakomeye. Twebwe turabakozi b'ishengero. Ishengero ni abantu bose bari ngaha. Umukozi rero ntaruta shobuja, shebuja. Ni ukuvuga ngo l'église est patron, ariko twebwe turabaserviteri kandi bato. Umuriza umunsi umwe databuja azohagarara, abamukoreye neza bahagarare, abagendanye nawe neza bahagarare, abamwakiriye nk'umwana w'Imana bahagarare, abagororere, abandi nabo barangurure hariya muri Gehinomu. Kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi nibwo rwatumye itanga umwana we w'ikinege, umwizera wese ntapfe rubi, ariko ahabwa ubugingo budashira. Kandi abaronke bugwiriye. Twuname imbere y'Imana. Amen. Twuname imbere y'Imana. Emmanuel yaraje ngo tubane kugira ngo aronke ingene adutabara.
hari ibyo mazemo iminsi. Emmanuel yaraje, umwanditsi wa Zaburi aravuga ngo nimugumbire uwo mwana ntarake. Haleluya. Gumbire uwo mwana ntarake ngo arakishwe na bya bindi umazemo iminsi. Nitagomba kuza imbere y'Imana tukamusengera Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugira dusengere ababene data bemeye kuza. Nagomba wuname wibaze iri jambo Noheli, isuku rya no kunywa. Twibuka ingene isi yagiriwe ibakwe ryiza, ikavukirwamo n'umucunguzi, akayikuriramo, akayibamwo, akamenya amageragezo ari mu isi. Ayo mageragezo akayahonjako, akayatsinda, akazuka mu bapfuye, akaduga mu ijuru. Ubu yavuze ngo azogaruka kutujana iyo ari. Aba ariyo natwe tuba uriteguye kugenda, n'ubu uzaba warakoze neza. Imana ituhezagire n'aya majambo y'Imana. Ndagomba rero dusengera abavukanye. Muri Noheli harimo n'ingene Imana yakuzigamye muri ibi bihe byose. Hari byinshi waciriyemo, Emmanuel yarakuzigamye. Hari n'ibindi wakoze bitari bibereye kuzigamwa, ariko yagombye ngo uronke uzoronka ubugingo. Tugira dusengera abo bavukanyi baje. Umwami Imana data wa twese abemere kuko namwe mwemeye kuza. Umwami abagirire neza. Aha hose murashobora gupfukama kugira ngo umwami Imana yo mu ijuru abe ari we abagirira neza. Arabakunda, ntagomba ko dupfa rubi, ariko agomba ko tugira ubugingo budashira.